be kugiye kana ngomba gushika nacherewe Miss Shanga ngurache oya nta kintu thank you kanje kukazi mazi misi chikancherewe reka basi oya yarabi savasi nasanga umunota umwe no please okay basi amafaranga yarashugira ngo no urabona kubera nacherewe ndaza gusaba kuri cash si mushakara okay tsekera kazi ke aje no musini merci chérie bye Stacy sawa sawa waraine ego mbega ninde yaraye ejo ngaha ni yani no yaraye examen none muri registre de transmission ndabona hari ibintu byazimiye ivyanditse bidahiriho hariya bitakwiye sha sinzi vraiment si twobaza nka Eliane no yaraye ntaco yigeze akubwira oya nta kintu na kimwe nta raporo imwigeza reka ndamutelefone ashitse ucumbwa ca sanga mu biro okay ça. C'est ça. Un chef ni haje. Ego ni haje. Ça. OK. Reka ndamuhamagare chef yarawukeneye Liliane ni bon murakomeye Eliane burya naguhamagaye kubera ngaho hari ikibazo gikomeye Stacy urabizi ngaho hari ikibazo urabona ngaho muri registre de transmission imiti yanditse ngaho ko yasigaye naravye muri stock ntayiriyo kandi niwe waraye ngaho bisaba ko ubisigura neza iyo miti iyiri kuko ntiwayisize muri registre ariko ntayihari iyo miti iri Jejo na isiti kwiye sinzo kuvyagenze. Stacy imiti iri hehe Jene nsonze mu gatondo nta nabonye Eliane murabonye ibintu muriko murakora Jejo navuye ngaho ivyo murimo byose mbona umenga n'amanyanga reka hamagare boss iki kibazo nashaka kugikina Ben! Présent. Bonjour, Marge. Bonjour. Namahoro. Ben, Présent. ivyo uriko urambwira nibi? Marge. Ahantu hari ingorane. Umuntu arariza akandika ivyo yasize babira muri store ugasanga nta biriyo. Ubu bose bafite amaso baharindiye. Ubu rero mwafashe ako kageso kanyu mwibaza yuko jewe je ndaranicaye nkarampangayitse. Ariko rero mwe mukeneye kunsubiza ku gatumba. Byabananiye kuko hariho abantu hanze bakeneye akazi. Marge. Erega nanje sici. Stop. Ariko ntabankeneye kuguma numva amatwi. Hoge tuvugana. Okay. Ashaka kumpa umuco w'ibintu byose. Mabuja. Umakanye nyumvirize. Jewe ibintu byo ngaha biko biransumvye ingufu. Kuko ibaze ikosa ko rimaze iminsi riba rigoma gisubiriza. Ndubu nagarutse ndaba ngaha muri registre de transmission sanga imiti yanditse ko yasigaye ntikwiye muri stock
ngize ndabaza waraye ngiyo nanditse niyo nasize mbajije Stesi nawe ari wari yakoze ku mutaga na wenyene ngo ntavyazi naguhamagaye kugira umfashe duce muri iki kibazo kandi no kwiguma cisubiriza stop Ben urashaka kunsobanurira ibi bintu bibaye inshuro izi zine 4 fois Ben naguhaye ibitaro byanje ndakwizeye sinari ko wowe ugiye kunsubiza hasi umviriza ndakubwira ikintu kimwe sindi bwihanganira ibi bintu biko biraba mabuje nta byamabuja uzi uko ibintu bimaze kurenga inkombe ibi bitaro uzobigarukemo gukora uzanye ibyanje byose atari uko ambura iyo taburiya uyiziga bayandi manigwe mama nigwe yanjye unyaka kahetse komana tena chumiki Stesi, Eliane, murabona ibintu munkoreye? Murabona ivyo mukoze? Ubu akazi karaheze. Ku bwanyu. Imana izibambaza. Man. Babe? What happened? Sheri. Nibikiko. Kwitosha utameze neza kandi wagiye umeze bon. Sheri. Kubera ko isi yigisha mu buryo. Babe? Ibintu biravuga siniko ndabitahura kubera ko uvugira mu migani. Sheri. Ku kazi banyirukanye. Be wenda kumenyera hagufyina. Ndamenye yuko umfyinisha ndamenye amajambo yawe gusa ntibishobora kunkanga ibintu biri kurambira ko si rya mbere wowe uri kurabimbwira. Ahubwo tuje mu nzu. No, numva nameze neza. Ariko ico womenya akazi kaheze. Me Imana irahari. Shaka izogenda neza. Kanje kuryama. Byaheze. Oye, Shed. Hama beri twayaze kuva kera rero kumpereza imicuriro yanyu byose bikuva byumviye Bedis. Ariko nubwo biruko ntiwoca ufatanya ibibazo ndimwe ngo niko atakaza mfise shanka umugabo wanje ngo niko atakaza afise. Beri
sawa okay wewe reka ngomanya akazi kiwanje nawe wigumira uko sivyo akazi ukaronka ari uko nibaze ko mwimije akazi kiwanje katangora sivyo mwonyemerera nkagenda sawa nta kibazo reka telefone taxi mini wanje aza gutora sivyo ubuzima burandambiye kubaho ntashobora kuronka ico nipfuza ndumva bigiye kungora nonaha nomwemerera ivyo yansavye umugabo wanje hari ivyo yomenya Chérie. Chérie. Kumenda se wawe babiri. Ako chérie. Urakwiye nawe kuza urarondetse. Ukumva ko ari wowe kumva akazi. Ubona ubuzima butatugoye. mbega uri kurambwira nje kurondeza waraye urabirota canke wumvise ndiko ndabiradirana mw'ijoro Kubera iki chérie? hari umugenzi twiganye twahuriye muri ville donc yashoboye kumbwira ko yagerageza kundonderera akazi kuko yagiriwe amahirwe ku mudeje muri sosiyete runaka rero yarambwiye ko yogerageza kundonderera akazi Wow, Jesus, sure. ya rero ni yambwiye ndondera amadosiye ndiko ndayarondera sigaje ikintu kimwe conyene naco nikigoye ni fotokopi ya identite Oh bebe, Imana yashobora rega kubikora. Ugasanga nyine uraronsa akazi. Nanje hari ahantu mvise appel d'offre yabijyanize. Imana yashobora kuduhezagirira rimwe bebe. Ahubwo reka nje kwitegura. Kugira ngende ndabe ntwara akadoshi usanga ndaronsa. benda kwifurira amahirwe masa reka ndagufashe kwitegura wakugenda usa neza Beri none wari urindiriye iki hama nibaze ko dosiye yawe itunganije neza ego irategurira kwiyemeza neza iyi mpari y'iyo dosiye kugira ngo ndayirabe sawa reka ndayirabe ndayibazanira sasa hama birakwiye kubera ko na ya identite niyagishe fotokopi ejo ku mugoroba okay c'est ça Ah, karibu. Chérie bite. ça va C'est bon. Tu vas bien? bien Ok. allez Ndabona twaronse umushitsi. ego chérie ubu numwe naba ndakubwira umwe twigana wa mudeje agomba mpereza akazi Ah, okay. Karibu kandinda. ego murakoze Kutamusimana. oh donc yarace gutora dosiye ariko arihuta ni kuvuga nanje namubwiye gusa nuko atamwanya munini afise yo kuguma ngaha agomba aca agenda ahubwo ntombuye ko usanze akiri ngaha mukamumenya ukamubona Ego, merci. hama nitwa Bedis Ah, wow. ego Bedisi. Okay. Nanje nitwa Ben. Ndibazo yakubwiye ni madamu wanje kandi merci beaucoup ko mwamwiyumviriye ko sawa nanje twariganye ariko naragiwe amahirwe ndonka akazi undi deje rero
bishaza gukora muri societe yacu yego merci beaucoup murakoze namwe hamwe ko ndihuta mfise kugenda yego hanyuma ejo uzotonde ku kazi ngiye kugenda ejo azotonde ku kazi sawa okay mwakoze twayaze byinshi ariko nicyo nibagiye kubaza mwina misi wonze sinzi ibyiyumviro ufise urazi ko Ben ari je ndamenye ikintu cyose mva ku kazi ndifise ama stress nashika muhira akantu ibibazo byiwiwe mara ngo nkeneye amahera ngo nje muri ibi ngo rabashere ngo ipantaro ari ndakubwije ukuri hari ibintu bishika kumvura arengewe ukumvura arusha nabuze uko ndavyifatamwo nabuze uko ahubwo numva uri kuranje na neza mu mutwe numva uri kurange ntabwo nta n'isoni ufise hano mugabo wanje ngire gute wewe ntushobora kurera umuntu w'umugabo umurera nkandi n'uruyoya nta maboko afise eka none gakara umugabo wanje ndabigire gute gari sindi bumurazi inzara sindi bumwiriza inzara ahubwo nta mutima n'ubwonko ufise hano mugabo wanje ngire gute ni kimuga nta maboko afise n'uruyoya hwegekera usumira wabigenza gute none ndakubaza igihe yagwaho aguhura harasi yakayiguhereza kira kintu wandi wagikora nabikora nyene nk'umugore mu rugo none ubu nawe rero ni uri umugabo mu rugo naza arabikora reka kwigira ikigugu sha nta n'isoni aha turi mu muji mubembereza hazi ukuntu ahora nduha none kandi iyo nduhura aho uzosigara ku rutwe ngo uri kurishinga umugabo ari urakoze cyane uramuha wihe urakoze n'ukuri sha giye kumbona reka bwa wundi nari nabaye ikijuju ayaya Chérie, presque trop. Changa tuvugane kidogo. tuvuganiye Tafise icyo nshaka dademba hamanye ugende nta mwanya ufise wo kuntangaho none Chérie gusigaye warahindutse habaye ivyo nivyo bitumye myicarika ngaha no please hama nyumviriza ndabwire nyarutsa nta mwanya mfise wo guta mfise akazi kenshi nshaka gukora no hari umugenzi afise urubanza nashaka kumfasha amahera nze kugwitaba uvuze hari umugenzi afise urubanza nashaka gufasha amahera nze kugwitaba please baby ego Chérie Ben ukunda kubaza ikintu kimwe usigaye ubona ko je Belize ngenda na banki kujya ushobora kusa amafaranga ndaguhereza nta maboko ufise yo gukora ndagakora Chérie please ziba nta jambo ufise ryo kumbira wewe umugabo w'indenga mu rugo ninde ari umugabo bebe banzo nyishuye ninde ari umugabo mu rugo ndakugaburira nkakwambika umva ndakubwira Ben ndarambiwe ubu naho ushaka ko ndaga amafaranga ujagonga indaya zawe sivyo wabonye ko je amafaranga yanje ataki na kimwe s'il vous plaît ndagusabye ntundi musi Ben utusubire kunsaba iceke cy'amafaranga coco jamais bikuranyumva ntacu kimaze nturi umugabo ahubwo urimbwa nta mugabo gusa amafaranga umugore imbecile nta mwanya mfise wo gutakaza ngiye kunda amafaranga atari urimbura bugirire wirirwa buciye ngaho muhira ara akoma ubu nyene ukwiye kumpa kwa gasuzuguro Ben karibu Chérie ni karibu amasani yanje kumusanganira hariya sivyo ako bebe hari ubuzima iyo myagositire umuryango kubera nta maboko ufise yo kuyora hari ubuzima udakora abagabo Ben sigura ukuntu kino kibroke cyo gushira kushanga cyo muri douche gasha muri salle genda gake
hari ubuzima butandukanye. fata muri sakoshi ndashobora kwinjira no kunyakira ndababazwa n'ukuntu nja guhangayika ndiko ndonda amafaranga ndakuze ino nda yawe kino cobo sivyo nganagera ntaca nakirwa n'umunuko wambabariye naho ndimwe ubuzima bw'ubushomeri mpa agaciro nkwiriye nk'umugabo mu rugo. agaciro no kuzana amafaranga ahubwo je nije no kwamikara muri urugo nkicara ukangaburira wowe usumbwa n'agaciro n'imbeba zo ngaha mwino nzu uriko uranyumva zo zirakina nkumva ziko ziragendagenda ariko wowe n'ukuntu ibibazo buzima stress ibi ni bihe bizohera ibihe bizohera rimbwa gusa man. Allo? Namahoro? Ego ni jewe Ben. Ego dosiye zose ndazifise. Wow, dosiye yanje yarapashije? Kuwa mbere. Shana ukuri murakoze cyane. Ubushomeri bwari bwinshi vama. Sawa, merci. Oya zinopfa ncerewe. Sawa murakoze. Merci Seigneur. Akomana. Ndagusenga nkumva. Merci Dieu. Umugore stress ko ndakenye. Dieu, merci. Kutoa isakoshi ugiye. kubaza ibyo ubona habaye iki? Ben narusha rambiwe n'ukwama ngo nijewe njeje muri urugo kuko ndaruhijwe n'umutwaro wawe sinoja kwiremeka ikibazo by'iwanje nongeshe ko n'ivy'iwawe umva ndarushe ufashe iyi ngingo mfashe ngiye kuba hano kumva ko mfise amahoro nta mahoro mfise kuko ndaruhijwe n'umutwaro wawe sibyo ndagiye ndagusize mwino nzu yawe ndagusigiye na zangendo zawe z'inyawo z'imbera ngaha kuko sinoguma nduha ndiko nduhira wewe guma nonda mpera ari uvyiwasha umva sawa uzebererwe kwererwa namaze kwererwa kuko singiye mwibarabara mfise iyo ngiye hari yaragiye yaza ngo arampejeje oh genda nyene n'ubundi mpamahoro nanazi yuko ntaronsa akazi ha ego uragiye sha vyuzuye 2 millions par mois ukawugiye oh kanze nironkera amahoro nyene wagiye narifashe ntabeta ye Allo? Na mahoro. Sa? Akazi kaheze? No, please. Please. Allo? Allo? Oh my God.
Bonjour madame. Bonjour. Umeze neza? Hama noshobora kuronka gute bosi yo ngaho? Bamuronderera iki? Nukuri mumfashe. Mumfashe cyane ndamukeneye. Kuko ndakeneye akazi. Si hari kubera kenshi akunda gufata ingendo aja hanze gusa mu kanya azoba ari ngaha. Ahubwo murindire ngaha mu kanya araje. Ok, merci. Ah, bonjour. Bonjour. Ça va? Eh, mais je rentre. Comment les autres musi mwese kubitunga? Ego. Okay, urabona rero kuzo mwagize mwongere byo kuri presidence kandi yo yirebuka cyane. Sivyo? Koresha umwanya. Sawa. Sawa. Guriya boss aragiye. Yari yaje? Yatebeje gato usanga yaragiye nguriya. Yaje ryari? Aje mu kanya kandi aragiye nyarutse. Ok, reka nje kumuraba kandi merci beaucoup. Sawa. Mwamufite ibyo mugomba kutubwira. Mukoresha umwanya ko hari kandi kazi katurindiriye. Ben. Nori bosi wo ngaho. Vugana na gerante arambarira. Sivyo? Vugana na gerante. Vugana na gerante. Non. Non.